Bakunzi ba ISHUBUJA media, ego uno musi turi ngaha aho tubona turi kuri tere, turi mu bikorwa turiko turaharahana ivyumviro nkuko musanzwe bimenyereye. Ego twaturi na wa mugwi mumenyereye wa TWENGA WIGE. Ego bakinyi ba TWENGA WIGE, burya ibikorwa byanyu uno musi turabona ko mwazanye ubundi muvuduko udasanzwe. Byo bavyifashe gute? Reka tubaze umwe tumve iko babivuga. Ya ndashimye cyane kuba umpaye akanya kuko na cyane jambo ryo turaryamana. Hama nkuko ariko urabivuga nibyo twege dukina muri team TWENGA WIGE canke umugwi witwa TWENGA WIGE. Birashika rero rimwe na rimwe tukavugana n'abantu canke hakagira abantu bagira ivyiyumviro bagashaka ko dukorana canke ko badufasha ariko naho tutararonka udufasha neza. Mu misi heruka mwaratubonye cyane muri hamwe turiko turakoresha n'isanamu logo iyo nekuta logo ya miliye mekazi ariko ubonye byarahindutse. Byahindutse gute? Bivanye n'ubuzima urabona ku isi tuguma dukora, hari abashima n'abadashima, hari ibyo ushima n'ibyo batagushimira. Kubw'ibyo rero abakinyi ba TWENGA WIGE n'abakunzi ba TWENGA WIGE kuno munsi twe dukora dutanga icapa ca ISHUBUJA Medias. ISHUBUJA Medias ikaba ari atari ngo umuntu yaje ngo kudufasha, si umuntu yaje kuduha amafaranga, si umuntu yaje oya, ahubwo twavuze ati reka dupfume dushinga gwacu ibyacu kugira ngo tuze dukorere ku zina ryacu, uzoshaka azadufashe atisunze amazina yiwe canke ibindi, kuko ndazi neza turizera neza hamwe n'akazi tuko turakora n'Imana iri kumwe natwe hari hano tuzoshika kuko niturahashika naho mirire meka yagiye. ISHUBUJA Medias yo izo hadushika ibandanya ari muri TWENGA WIGE. Ya TWENGA WIGE ni team bazoguma batubona abakinyi ni babandi nyene nibigeze bahinduka. Ego kumwe RG. Okay RG nawe nyene ari umukinyi tundi dutashwanutse cyane batazira muvuto. Senze mu buheruka mwamubonye bamuvuga ngo ni intare y'igipapuro. Ariko acakiwe. Okay je namubona nabona ko aremereye. Kumbe namumvira vyinshi ni jewe ndaze nishuzi wanyu tunyishu zanyu twatubaye inyishu ndazi ISHUBUJA Media. ISHUBUJA Media wagira subscribe ukabona ibintu bishasha ibintu vyiza na bishe vuga turahonyora gusa. Ndani hanyuma ndabona undi uwo twerwa kubona ari avuye muri Congo. Yego duheruka afite ibintu mu mushatsi nk'amadred. Yes. Muri umwe turabona ko yahindutse asa n'agasore keza. Ni ISHUBUJA yahindutse. Sinzi ni ISHUBUJA yo ntabwo yabimenye ni ISHUBUJA ku bakunzi basanzwe ariko barakurikirana team TWENGA WIGE. Hama nagomba kubabwira ko ubunye ari ISHUBUJA Media, hanyuma iriko irabandanya muri rya logo ya TWENGA WIGE. Ubunye dufise ikindi gishasha nagomba kubabwira yuko ubunye ari ugize subscribe ugiye kubona ikindi kintu gishasha n'abandi bose bari basanzwe bari muri ya team bose nabonyene mugiye kubabona. Hanyuma ntimuze muri bagira kugira gusa subscribe kandi mugomba musengera n'abandi bagwaye mucyagira abandi bagwaye bamwe mumenyere kubona bakwa bashasha banyu mumenyereye kandi gisho zanyu dufyonda baragwaye bagire kugira subscribe. Nagira duhereze ikiganiro toko turagira, hanyuma nagira nsabe abakinyi turi kumwe bo muri TWENGA WIGE. Ndabona Patient, ndabona Lome, ndabona Muvuto, ndabona n'uyu Aisha. Ego tutibagiye na Bandelas batazira ntare batinya, akaba ari umunyesha makuru mu pisi no munsi wo muri ISHUBUJA Media. Ego hanyuma nashaka ndabasabe abantu bari ngaha badusikije akanira mu kanyuma ku bakunzi ba ISHUBUJA Media. Ya akajabo kanyuma ku bakunzi ba ISHUBUJA Medias ni kamwe gusa, niho bagire kugira subscribe, niho bagire kufyonda kuka kengeri kugira ngo zugumuro nka bishasha bivuye muri ISHUBUJA Medias. Tata ni kintu tuguma twafyonze n'amateka yose kuri bakina subscribe n'agakengeri tutibagiye ugakora kugira ngo tume turonka ibintu biguma bizanana muri ISHUBUJA Media.